Wilson uno munsi akaba yitwa Denis Wilson Maguru muri show igice cya 11 nari nababwiye neza yuko ari mu gihugu cya Australia kugeza ino saha muri show izokurikira tukwa tuzobashikiza turimbo twiwe dushasha indirimbo ziwe nshasha rero yakoye muri kiriya gihugu akoranye n'abandi barinze bana bari batandukanye mu gihugu cya Australia rero twabagarukana indirimbo ziwe za kera. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turamutse amahoro y'Imana nshuti nimwe bakunze bigarabisha kuri Tarsis Hope Ministry TV mu kiganiro cuno munsi duvise show. Iyi ni show igice kigira 12 tushimira babanye nato kuva kuri show bwa mbere tsagezera kurikirana zose mutubwira muti bana byabaye amavuta tugeze kuri show 12 aho nje ngarutse muri studio ndabazananiye nababigeme abikanga bigeme ngo baca bigemura abantu b'Imana buzenga inkumi naho ngo yangwa inkumi ngo nibikoko nazaranye n'abakobwa boko bazokobwa no bose ndi kumwe n'ababiri bubafu bwanje ndi kumwe na maîtresse Kaboro tukwakira tukuramutse. Murakoze cyane ndabaramukije amahoro y'Imana. Asante nije nivyo niyo kwizera. Urakoze cyane nawe no munsi bari kwatukurikirana bakwitege mwiki novuga kari nyuma karahinda kare uza kari nyuma jenza bagume barabagusa babonyeze kajya Kaboro ibisigaye bibiri nyuma nabyo ndabizi ko baza gutamba niyashikabira na bado canke biri imbere oya ibiri nyuma ndiko ndakora amatohoza kugira nzomenye ko akari nyuma ariko gahinda cyaye ko hahinda kari imbere akari nyuma niko gahinda haji moteri y'imodoka iri nyuma canke iri imbere ndagutoye reka nzaza abashoferi nzawutumira umushoferi umunsi mwaza atubwire ariko hanyuma umushoferi cyo nabonye imoteri ibiri haji imbere bize ngo akari imbere niko gahinda ibiri imbere mugabo ibiri nyuma navyo nibyo bari byinshi gusumba ibiri imbere. Asante sana karagaciye wenyene yo nimvuga barundi bakoze gukoresha nk'abana ngo akari nyuma karahinda ariko reza ko ari umuntu yararenganye aho ariko ariruka abantu b'Imana hari inyuma rero hari abantu bahiga abandi bakabiruka abaciye ko nabaza ati we bigenze gute ko uriruka ati reka kari nyuma karahinda kuko ariko barahindisha byavyo bagira ngo tututututu abataciye muri ivyo bihe pole sana ababiciyemo umuco mu vyibuka sivyo ngumze kubibutsa ariko ndababeshe kwera hajya bisiguruko bisiguruko nyene uravyemeye ya je navyemeye kuri ruhande hari Safi tukuramutse ego ndangi birangiye ndamubesheje nevye bacaravyemera hata nawe nikudanganye utaitika. Hapana mimi siwezi kuitika ya bongo hapana kweli ndio nitaitika kama akiniambia ya bongo sitaitika. Hapana ni ukweli si niyo umusore alisema akari nyuma karahinda maana yake kata ambako kanabaki nyuma kanaunguruma kanapiga kishindo pum. Alikuwa ni mtu basi yuko nakimbia alikuwa anawacha nyuma watu ambao wako wanamkimbiza alafu mtu akakuta watu wengine wako mbele alipofika mbele akamwambia bana kari nyuma karahinda haturahumiwe. Lakini kwa Kirundi baragarutse baravuga ati akari nyuma karahinda babisona ngo akari nyuma rere ibi mwabonye byo nivyo bito ibiri nyuma bigomba biitse byo birarenze ndabisiguye neza. Bwana asifiwe. Amen amen amen. Habari ya kushinda dada yangu? Salama baba. Umelamuka bien? Safi sana. Safi ni jina lako bana cha kutuchanganya. Safi sana. Hata jina lako ni Safi lakini ndio ni Safi lakini ukisema safi sana ni jina langu Safi lakini pako kingine ukiswahili safi sana unaongeza hata Wasafi. Wasafi. Haya waambie wale ambao wako wanatufuata wajue ni nani tuko tunaongea kwa sasa. Nawasalimia tena katika jina la Yesu Kristo nawapenda sana. Amen. Kwa siku ya leo tumerudia tena. Kweli. Kwa jina naitwa Safi, Safi. Ego. Nawapenda sana msikose
kutia kale kaboro kale kaboro ka hivi jamani. Msikose ukatia eko. Asante, Kila mtu ambaye mwatatizama hii show ya leo anajikaza atie kale kaboro. Atie kaboro. Safi, sema subscribe. Subscribe. Wewe ngo subscribe. No la la. Kakongumu kale. Sema sabone basi. Sabone. Kwa kuwa wewe unajua Francais sana ndio maana unaweza kusema sabone. Sabone naijua sana sabone. Ila subscribe. Subscribe ni Mkengereza mcho. Na batuza kwa duteramenye muri show y'uno munsi intango n'inzita mwavyemese ko batanguye badutwenza ababaza gutamba rimwe bamwe batama nkaroze muhanda muravyibuka muri show igice ca gatandatu menga era na hatutse twabazanye rero ngira ngo babaho umunezero uciye mu gutazira birumvikana ko tuza kwa turi kumwe na bano bakobwa babiri ariko birizita inkumi kuko yaravuze ngo inkumi 10 batane bijuju batana abanyabwenge hano hari abigeme babiri ariko umwe sikijije undi umunyabwenge oya bose n'abanyabwenge cyo baje bitegura ngo babahe show y'uno munsi nawe uraza ko mutubiri wacu mu kutwandikira muri comment ko tubiri kuntu wakiriye show y'uno munsi twinjira neza na mu kigararo cy'uno munsi muri show y'uno munsi tugiye gutamba tugatarika ico yakikabiraho gitinya ubwoba cyangwa kigira ubwoba ngo bana ngo ndaza kubiriya shano turatambitse impuzu zose tuvanga dutwara muri lavabo hajya muri lavabo cyane ni mwimesuriro ni mu ndobo mwibase aho najana mwibagaje mwibase bivana n'ibyo afise canke mu ndobo reka shano ko twateye imbere kare twatwara mu mwonga mu mugazo ngo pfutu kwibuye lavabo ni ababosisha ya bose nuko rero kino kiganiro keza kuba gihagarara mu buhinga bw'ivyumana duce nyene prote turakingiwe nkabandi no kuri micro ko murana nyita Mr Paul byose birakunda ariko uri nyuma ya kamera ndabona mfunira kawengo ntumvuge twinjira neza nino ndirimbo ya Dudu ni yukuri ivuga ngo ya hanyuma n'abahuru vuga ngo ya cyo dutamba twese mu kanya hewe tugomba twatsa umuriro twagiye Achinzira takirinzira Yesu wagira neza zibaki babasisa rukundo rwa wagize neza ubugara sinzibaki wagize neza zibaki babasisa rukundo rwa wagize neza zibagira
musoni dudu ni y'ukuri birabafashije cyane mu eglise wanyu henshi no ndirimbo yarari mu ma eglise menshi yewe niyi wacirimwe tuzibagirize Yesu yadukuye kuri yagize neza Genevieve ni hehe wovuga Yesu yagukuye utazibagira wewe yankuye ruguru n'ukuri yagukuye ruguru ya kubera ko ibuka yuko ruguru hari abantu batarabona amatara kuva bara yibazesha bacana mugabo jewe Imana yaranguye ku gatumba ruguru yaranzaye mu muji murabibona ko mbona amatara ndasokoza uzi kushima ikintu abantu benshi birengagiza kandi giko no ni ikintu kizima vraiment tuze twibuka gushima iby'Imana yadukoreye aho twavuye uramfashije nanje ndabishimye nyene naje navuye hariya mu biryogo kugira mbone itarashana gene ibirometero nka 10 na ariko no mose henga erega naye ari karaka nawe uri kuratukurikira bizindi woshima Imana n'umuririnzi dudu ni kurekura twibutsa ati sinzibagirwa imbabazi n'urukundo navyo nivyo twavyirengagiza yatugiriye safi nikitugana bacu hautasahau maishani mwako Bwana Yesu esho kutendea vitu vingi sana sana. Cha kwanza Mungu amenitoa mbali kabisa. Kutoa mbali kweli. Mbali kabisa. Nikitizama yani sijui niseme nini. Yo nazidiwa hata ujue. Sio sana. Sana kabisa. Yo mawe. Sana kabisa. Yo kutoa mbali. Yani nashindwa kisia kusema. Unashindwa hata jinsi ya kusema sha. Nashindwa ingekuwa kama hivi sikwaki tena. Kama hivi na jina yangu haikwaki tena. Kama haungekuwa unakula bugali. Yo bugali. Haungekuwa unakula samaki. Sio kusema. Chiwaze sho. Hapo. Usisahau. Gosinzibagira nuko. Nina muririnzi tutu ni ukuri. Avuga ati sinzibagira urukundo rwa sinzivuga aho Imana yagukuye. Vuga izo utazibagirwa kuko Yesu aracari bwizi kandi aracakora. Turacari buri rwa kurikane gutsikwa indirimbo. Zihimbaza Imana kandi indirimbo zaririmbwe n'abarundi dusimbere hirya kandi gato twakira undi muririmbyi kumva Bari bazi yuko
haleluya. Indirimbo ni urinteturuye, umuririmbyi ni Anne Marie, umuririmbyi ubona neza ko ari hagitangura kugaragaza ibikorwa byiwe, ariko kandi impano yiwe ikaba yari yibitse ahantu, ariko kino gihe akaba yashyize ahabona. Gatatu turamukuzaniye yitwa Anne Marie, uje kuri YouTube uraca kubona ino ndirimbo nziza yitwa urinteturuye. Birumvikana nayiretse iravugira hera turayitamba, ariko ndagarutse muri studio kugira ngo mvugane na Maîtresse Kabor. Ni ikihe kintu uvuga uti Imana yarambereye nteturuye? Nukuri Imana yaranteturuye, burya hari n'igihe iyo wiyumviriye iby'Imana yaguteturuyemo n'ukuri utoronka n'ikintu na kimwe uri buvuga. Urarengerwa n'amaso zo. Urarengerwa ukumva urabuze icyo uvuga. Nukuri yaranteturuye iyo Mana. Yaguteturuye? Sifa. Ni ikihe kintu wavuga Imana nawe yagukoreye ukavuga Imana uranteturuye? Ibibazo byinshi, ari ibibazo byinshi Imana yarafashije n'ukuri. Kandi byinshi cyane rwose mu babyeyi banje, ibintu byinshi cyane n'ukuri. Reka dutamberera akanyuma tuvuga duturi nteturiye suko twagiye. Waranetuye ma, waranetuye. Tugaruke kandi tugende buke kugira ngo akayasho kagabanuke. Uri afise kamera mbona avuga ati jiwe film havinyerera ni nkorokane. Natwe hano ebane ciya cabaye ukuntu. Tugarutse na Denilson avuga ati badiri na tabia zako. Hinduka uhindure n'ingeso zawe. Turagarutse. Badiri na tabia zako. Tulirimbe dutamba pole pole. Badiri na tabia zako. Badiri na tabia zako. Badiri na tabia zako. Badiri na tabia zako. Utaona miujiza kutoka kwa Mungu kupitia mkono wake. Mara hambere hatafanya Bwana. Yesu akikufanyia neema haitaki ukae mkao wa nne. Badilika. Yesu akikufanyia neema haitaki ukae kama mkao wa kula. Badilika. Badilika tabia zako. 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 Utapata amani. Badilika tabia zako. Yesu atasho. Nchi yetu ilikuwa ni nchi nzuri sana, lakini tunaona kwa sasa mambo sio mama. Wageni wanataka kutuharibia nchi yetu, ni watu ambao wanakula rushwa kupitia njia mbaya, njia ambazo hazijulikani. Wanataka nchi songe mbele. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi yetu, lakini angalieni msikanyage na kuharibu neema ya Bwana. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi yetu, lakini angalieni msikanyage na kuharibu neema ya Bwana. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi yetu, lakini angalieni msikanyage na kuharibu neema. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi yetu, lakini angalieni msikanyage na kuharibu neema ya Bwana. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi yetu, lakini angalieni msikanyage na kuharibu neema ya Bwana. Yesu alitupatia amani ndani ya nchi
Adenilson uno munsi akaba yitwa Adenilson Maguru muri show igice cya 11 nari nababwiye neza yuko ari mu gihugu cya Australia kugeza ino saha muri show izokurikira tukwa tuzobashikiza turimbo twiwe dushasha indirimbo ziwe nshasha rero yakoye muri kiriya gihugu akoranye n'abandi barinze bana bari batandukanye mu gihugu cya Australia ariko twabagarukana indirimbo ziwe za kera abakiriya gihe musha muvyibukanye ducambara za pantaro zonze mu nda zikavyibuha ku maguru cyangwa zibagazi tipacanga nuko no musaka ariko arakora mu gihugu cya Australia kandi akariko arakora ibikorwa afise indirimbo nyinshi genda wandike Maguru official uraza kuri indirimbo ziwe nshasha ariko arashira habona tusozere kano karirimbo kiwe tuje tubandana tutakuwa na amani acha kulosha tukienda vizuri na mapenzi ya Bwana mama yo nchi yetu itakuwa na amani isonge mbele amani vitu ambavyo vinaweza vikachafua nchi yetu Gani dusozera show yuno munsi dusozana kano karimbo kwa kujya amazi nani yapinge dusozana ndirimbo vango ameamua baba nimba yaramaze kuba mu wanyene nindashobora gupingera avuga ati genda guhitsa gihe nindashobora kuzibira nawe ushobora kwanka umviriza
show no musi nani rangiriye rero bakaye turashimira ubwo banye natwe dushimire Safi wakoze kubana natwe muri no show no musi. Asante. Akisema ndiyo nani akataye akishasema ndio. Yindi nyene ko bavuza bavutse. Kuranyurane turi kumwe na Ametresse Kaboro Genevieve tugushimire nawe. Murakoze cyane. Nekerera n'abakunzi bacu nimwibagire kugenda kuri chaîne yacu mugire kajya Kaboro. Ijambo no batekerera muri no show bajane niri jambo yavuze yuko Imana ivuze ata muntu n'umwe yoshobora kuvuga oya ntawe. Imana niyo yavuga ku buzima bwawe witega yuko bya bindi byose ubona yuko ari imisozi imbere yawe bizoba bihomvomvoye kuko ntibizoshobora kugarariza Imana byose birayumvira. Asante sana, byose birayumvira birumvikana. Nino ndirimbo ya Lehemas Mfukwe kuva mu gihugu ca Kongo, indirimbo ubona neza ko imaze kurabwa n'abantu barenga imiliyoni 14 z'abantu bamaze kuraba ino ndirimbo. Mu bakari indirimbo iryoshye kandi yakunzwe cyane, yakoreshejwe kenshi mu magereza agiye atandukanye, naho ngaho iwanyu usanga marayikoresheje ntimwikawushe. Twebwe iwacu turayikubita kabisa tukumva turafashijwe, kandi ni avuze yego ntawe ushobora kuvuga oya. Nino ndirimbo dusotere ko kino higaniro ariko ibiganiro byacu twatikoye biracabandanya, ariko kandi akaryoshe ntigahora mwitama mwihangane, ariko akaryoshe naho kagiye gasigaye hano ni muri Trasis Hope Ministry TV. Tugomba mwakoze kubana natwe gena mukore subscribe gure partage gure comment mutubwire ukuntu byagenze uko mwavyakiriye byagenze nayo mubikosore mutubwire tubikosore ibyagenze neza mudutera intege mutikomereza ngaho ariko kandi ujya katamugoye umva reka turashimira abakoze kubana natwe tuzosura mu higaniro tuzokurikira aho ubutaha bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.